bamye bavuga yuko Burundi bwamanye intwari turibuka kuva abazungu binjira mu Burundi ntibigeze boroherwa na gato abadagi bobo bagwanye ya Runyota ariko umwami yarabonye yuko abana biwe batopfa kubera iyo ntambara baremera arashyira ibikumu ku masezerano bise Traité de Kiganda abadagi baradukoloniza kandi bitari bikwiye umuntu agiye kwihweza ingene byagenze ico gihe yovuga yuko Burundi bwatsinzwe canke bwatsinzwe Bonfisi wewe urakurikirana cyane ibintu bya kahise wobwira abatwumviriza ivyo bingene byagenze n'ingene iyo ntambara yarangiye. Uburundi ntibwari igihugu gisanzwe muri Afrika byari ibihugu nk'ibindi cyari igihugu bwa mbere gifite ubutegetsi butunganije nk'amareta ya kijambere canke ubwami bwa kijambere kuko hari umwami atwara igihugu hariho abantu bamushigikira bakorana abaganwa kuva ku nkiko z'igihugu ku mbibe z'igihugu gushika mu vyibare vy'umwami cyari igihugu rero gitunganijwe neza hanyuma abantu bose bagerageje kuvogera igihugu guhera ku bagwanyi ba Caka bita Banguni baratsindiwe ku mana za Morore baragenda batsinzwe badatsindaho hari abagereye bahavuye bavyara bita Bagina uwitwa Rumariza Mohamed Ben Ali yari muraje abantu bitwa ngo na esclavagiste batwara abantu mu Buja yaratsindiwe mu Rumonge aratsindwa arahunga arataromboka n'abantu bahunga kujanwa mu Buja bahungira mu Burundi mu bihugu cyangwa mu buganwa cyangwa ubutware bwari bwegereye Burundi hanyuma ingwano rero yakomeye yari ingwano y'umwami Mwezi Gisabo agwana n'abadagi barongowe na Bonegrawet abo badagi rero bwa mbere bari barongowe na Bonegrawet mu nyuma haza Bone Birenge ariwe yahavuye yitwa Menga Digidigi ariko Bonegrawet na Bone Birenge abarundi barashobora kubitiranya umwe bakamwita Digidigi cyangwa undi akamwita Digidigi cyangwa bakamwita Birenge Grawet niwe bita Digidigi Bone Birenge nawe bakamwita Birenge ariko bari bamwe barabadagi bose bashinga misiyoni Mugera bashinga misiyoni Muyaga bashinga na poste Inyakazu bashinga poste Kigoma bashinga na poste Usumbura ari wita Ubujumbura ubu abo ahantu hose rero abarundi bamaze kubibona kubera aho habashinzwe amaposte baragwanye bagwana ikiringo kirenga imyaka 5 abarundi batari bake barapfa ariko n'abadagi barapfa barabona ko ataraho gutuma umwami Mwezi rero yaragwanye urwano kuvuga ko niba yaratsinzwe sivyo aho umwami Mwezi yabonye abarundi bariko barapfira muri iyo ngwano bakoresha amacumu n'imiheto abazungu bariko bakoresha inkoho za kijambere zimwe nziza kirimbuzi bita amamitrailleuses nizo zatumye abarundi bavuga bati abaganwa cyane ba Ntarugera n'abandi baganwa bari begereye umwami harimo abo bavukana n'umwami n'abahungu b'umwami bamwumvisha ko akwiye kuganira n'abo bazungu bahagira aho bashitse kugira ngo igihugu gikiri cyoye guhona ni nyuma y'igitero cyari giherutse kubera ahitwa Gahondo kigahakwa kwica mbere umwami Mwezi agahunga bifota ahungira mu buganwa bwa Karabona niho yaca rero bumvikana bagira amasezerano y'ikiganda kugira umwami atebashike ku masezerano hari kubera iki nuko nawe nyine ndani ubwami bwiwe hariho umukwe wiwe ariko aramugwanya yitwa Maconco ku mbozi byo bari bapfuye bifatiye ku mbwa y'Uruhigi hariho kandi n'undi ariko aramugwanya yitwa Kirima bavuga ko ari umuganwa yabyawe na Ntare Rugamba amubyaye ku mushikazi yitwa Nyamvura mu izinga ryitwa Ijwi mugenda Rugamba ariko yagura Burundi yari mugereje mu kibuye c'abatsetsero ubu hari mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ayo masezerano ya Kiganda rero ko ameze iciye ku mayange yemerera abadagi kuva mu gihugu akemerera abari Bujumbura bashika Mugera abari Mugera bakava Mugera bagashika Bujumbura abari Mugera bakava Muyaga bakaja Mugera cyangwa bakava Mugera bagashika Muyaga n'abinyakazu bakava Inyakazu bakaje Kigoma cyangwa bakava Kigoma bakaza i Bujumbura cyangwa bakava Inyakazu bakazoza Bujumbura nuko aho hari hameze ni ma poste ni abadagi bari bafite mu gihugu nabo bagaca bemera ko umwami abaho atwara igihugu bakamufasha kurwanya bamugwanya Maconco baca baramwica Kirima nawe baca mutwara mu gihugu uyu munsi twokwita Malawi banavuga yuko
umukuru w'igihugu wa Malawi wo mu myaka yitwa Bakiri Murozi yoba yari umuhungu wa Kirima, ariko n'amakuru atafise ivyemezo. Urakoze cyane, urakoze. Uciye ku mayange watubwiye kahise katari gato, mugabo igihe umwami yahunga agaha kwicwa, hari umuntu abarundi benshi batazopfa bibagiye yakoze ibintu by'intwari yitwa Bihume. Bamwe babita ngo Bihome, ubundi ngo Bihume. Hari icyo ubwira abarundi kuri ico? Umuntu yitwa Bihome ni umuhungu wa Mwanzi, nuwo twovuga ko muri Kiganda canke Ndava canke Rutegama, ni muri rya micungararo hajya hagati ya komine Rutegama, komine Muramvya na komine Ndava na komine Kiganda. Bihome bya Mwanzi abonye ko umwami agiramiwe, mbere abazungu bariko bamurwanya bari kumwe n'abantu bo kwa Macoco bamwerekana ati umwami n'uriya abayambaye ubu. Byabaye ngombwa ko umwami mwe mu guhungira kwa Karabona yambura inyambara abami yambaye, azambika Bihome azambaye, niwe baciye bamwica byazi ko bishe umwami. Hanyuma rero Bihome rero yaratabaye igihugu atabara umwami, yanka ko umwami apfa, yemera ko ari wapfa. Ibi n'ubutwari budasanzwe ko abantu benshi bemera kuba incungu z'abandi, ariko Bihome yaremeye kuba incungu y'u Burundi, aremera kuba n'incungu y'umwami w'u Burundi, incungu y'ingoma y'u Burundi. Ni ukuvuga ko yakoze ibintu bihambaye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Bihome birumva kuko yishwe icyo gihe, yishwa n'ingabo z'Abadagi zari ziri kumwe n'ingabo za Macoco ziko zirwanya umwami muri icyo gihe. Izina rero rya Bihome ni izina abarundi bakwiye kwama bamenya, bakamenya ko Bihome ari icitegererezo c'intwari, intwari yigura igihugu, intwari yigura ineza y'igihugu, yumva ko ineza y'igihugu iza ubwa mbere imbere y'ibindi byose, n'imbere y'ubuzima bwiwe. Naho Bihome yakoreye kandi ni byiza cyane ko twibuke iryo zina rya Bihome. Ariko umwami nawe yaragize ubutwari budasanzwe bwo kumva ko atoguma ku izima ryo kurwana ngo abanyagihugu bibe bahone, ahubwo akumva ko akwiye kugerageza kuganira n'abo bantu, amahoro akaboneka, kuko amahoro atanga igiciro afise imbere y'abarundi. Murakoze. Turabigaruka ko ubwo bw'umwami ntibusanzwe, abenshi baremera babo bagapfa ku nyungu zabo, nibaza ko abatware b'ubu bameze nk'uko. Apotre Bernard Ntungwa nayo kahise k'igihugu kamari kamwe, ariko hariho abakagoreka bakavuga kutariko wo kunganira Bonfils. Ubwa mbere bwo ndaramukije umutumire turi kumwe mu kiganiro, ndamutsa n'abatumviriza. Nk'uko uvuga akahise ubundi ni kamwe ntikaba kabiri, uretse ko mu Burundi ari cyo gihugu cyonyine, ngira ngo no muri kano karere hashobora kuba harimo ibindi bihugu usanga dufise kahise mugabo gatandukanye, bamwe bakavuga uku abandi bakavuga uku ku nyungu zabo, atari ku nyungu z'igihugu cyangwa ku nyungu z'abanyagihugu baba muri icyo gihugu. Ubwa mbere bwo nk'uko muvuze kuri amasezerano ya Kiganda, n'amasezerano yabonetse habanje kubaho ibintu byinshi cyane imbere yaho abantu benshi bashobora kuba batanazi. Duhereye nko mu gihe cya Ntare Rugamba, imbere y'uko atanga hariho abo bita abapfumu b'umwami, nuko n'iryo zina sinzi ko twokwemera ko ari izina rizima, kuko mbere babita barumenyi bamenyera umwami n'abagabo. Hanyuma rero barabazanye bagomba kumenya nimba Ntare Rugamba ashobora kubandanya kubaho kugira ngo bitegurire ingene yindi ntwaro cyangwa ubundi bwami buzokwima. Hanyuma rero abo bakamenyi baramubwira bati, nyakubahwa umwami w'u Burundi, tugiye gutanga atariko ati mbonye igisaka kigendagenda. Ibyo byasobanura iki? Byasobanura yuko babonye imodokari, kuko imodokari urabona ko imeze nk'igisaka, hanyuma rero bakabona igendagenda. Ati tubonye rero umaze gutanga haje mu Burundi bwa Nyaburunga igisaka kigendagenda.
hanyuma ico kibi ca mbere baramubwira bati kandi mwami w'u Burundi ati ndavuga simbura ati tubonye ibisigo bibiri bivugana bifashe ku gutwi aho bariko barabura amatelefone ku bwami buzokurikira bwa Ntare Rugamba. Ivyo rero byarabaye niho duhinahera tuvuga yuko amabi menshi igihugu caguyemwo yatanguranye n'ubwami bwa Mwezi Gisabo kubera yuko ibintu bizoba nta kuntu na kumwe ushobora kubyanka ko biba ibintu biraba uko Imana yarabiteguye. Ibyabaye rero Imana yari ibizi, yari yabicishije muri abo bakamenye bamenyera umwami, hanyuma barabimubwira yatanze abizi. Icyo nshaka kuvuga ngaha hari ikinyoma kiri muri histoire cyangwa kiri muri mukahise ku Burundi aho bavuga ko ingoma z'umwami cyangwa ubwami bwo kuva imbere kuri Ntare Rushatsi Cyambarantama gushika kuri Ntare Rugamba bakaca bafata bakavuga ngo hagiye harabaho ngo Ntare ngo Mwezi hanyuma Mutaga Mwambutsa. Ibyo bintu ni kinyoma kibishe kibi cyazanye n'abazungu babikopiye babizanana n'ibyo mu Rwanda, kandi ibyo mu Rwanda byaciye mu masezerano. Burya bwami bwo mu Rwanda kujya byagenda birakurakuranwa barabisezeranye kubera hariho ibibazo hagati mu bwami, hagati mu banyagihugu, bakavuga bati kubera ikaba batavuga. Rero ibyo byo mu Burundi bazanyemwo iki kinyoma cyo kuvuga ngo habaho ngo Ntare hakaza Mwezi hakaza Mutaga hakaza Mwambutsa. Sibyo na gatoya. Gusha kuri Ntare Rugamba kuva ku mwami wa mbere igihugu kimaze kuba igihugu ariwe Ntare Rushatsi Cyambarantama gusha kuri Ntare Rugamba mu Burundi umwami yitwa Ntare. Abatabizi benshi nanone nagenda babwire ko n'imbere yaho kuva kubisekuru bya Ntare Rushatsi Cyambarantama nabo bitwa Abatare, donc no kuva Ntare. Kubera iki byavuye hehe ubundi iryo zina ry'ingoma y'u Burundi ryavuye hehe? Narabyanditse mu gitabo kahise ku Burundi kanyegejwe. Wazanye ingoma y'u Burundi Karemera ariwe yabaye Ntare Ruhinda, umuhungu wa Sinzi wa Nyamuhanzi wa Ndoba, akiri aho yavukiye ku Gisozi uyu munsi ni Kigali, ariko ico gihe kera hitwa Ntora. Ico gihe rero umupfumu w'umwami wa Gasabo yarapfumuye aravuga ati ugiye kuba umwami. Hanyuma rero umwami wa Gasabo ntibyamushimishije, yavuze ati kubera iki yonsubirira kandi atari umwana wanje. Igituma mvuze ibi ndashaka ko abantu bumva inkomoko y'ubwami n'iryo zina rya Ntare y'Abatare aho ryavuye n'ingene ryagwanijwe kandi bigakomera ko bikaruhuka bibananiye. Aha rero haciye habaho uwo mupfumu yaravuze ati kugira ngo uzobe umwami uzobanza kwica Intare kandi ubwami bwawe buzokwitirirwa Intare. Ni ukuvuga niyo mpamvu yatumye Karemera amaze kwima ingoma mu Burundi, amaze gufata igice yafashe yiswe Ntare Karemera. Karemera ni izina ry'umuryango. Hama Ruhinda yagiswe n'izina ry'ubwami amaze gutsinda ubwami bw'Abahinda. Inyuma niho havuyemo yuko mwibuke neza Ntare Rushatsi Cyambarantama yaje kwima ingoma avuye Ibuha, kandi Ibuha aho hari hamaze kubaho amasezerano yuko abahugahora ubwami bukomeye cyane muri ako karere k'Ibuha n'igice cyo mu Burundi kitari gito bagirana amasezerano yo kunywana. Nico gituma umwami wo bita umuganwa w'ico gihe aho mugabo babanaje bamwita umwami yaciye rero arongora umwuzukuru wa Karemera ari uwo mukobwa wa Ntwero. Ni ukuvuga ko rero uyu ni nawe yaje kubanguranya basaza we Jabwe na Nsoro igihe bapfa Ntare Rushatsi Cyambarantama. Umwe ati no wanje nije namuvyaye, undi ati nije namuvyaye. Abazobishaka bazoshaka ico gitabo birabe. Rero aho niho havuye kwitwa ubwami bw'Intare mu Burundi. Rero y'Abakaremera yari Ntare, y'Abantwero kuko Karemera amaze gutanga Ntwero umuhungu we mukuru waciye afata igihugu aba umwami. Aho bari bamaze gufata ntibari bwafate hose. Hanyuma Ntwero nawe atanze abatabizi nk'ubu bazobivuge muri commentaire batubwire umwami yowe yaratanze aguye muri Tanganyika, ariho havuye umuziro wo kumwami atagomba kubona Tanganyika.
ntabyo baza abarundi ariko ivyo ntibyabaye. Hanyuma rero umwami Ntwero nawe amaze gutanga agize isanganya mu kiyaga, haciye habaho rero ikibazo gikomeye, nabo byasanze hariho ikibazo gikomeye hagati ya Jabwe na Nsoro yo gupfa umwana ariwe Ntarushatsi Cyambarantama. Ingwano iraba ingwano, icyo gihe igihugu cyamaze umwanya utari muto kitagira ugitwara, kuko Jabwe yitwa ko yasubiriye se Ntwero, murumuna we Nsoro nawe ntiyamwemera. Hari ikibazo gikomeye, ariko rero niho rero mushiki wabo ariwe Nasenge wa Ntarushatsi Cyambarantama yaje guhosha intambara y'abasaza we, ariko aza guhosha Ntarushatsi nawe aca gifatirako. Nuko byagenze rero icyo nagomba kwiyama abantu babesha bavuga ngo hariho gukurikirana kwa Ntare, Mwezi, Mutaga na Mwambutsa, sivyo. Hanyuma rero ndashaka kuza ku bwami bwakurikiye Ntare Rugamba. Ubwami bwakurikiye ni ubwami bwa Mwezi Gisabo, nkuko byari byaravuzwe rero n'abakamenyi canke babamenya b'umwami, bari bavuze ko ubwo bwami butazoboroherwa. Nico gituma amaze gutanga Ntare Rugamba, umuhungu we Ndivyariye mukuru yaciye agomba kuba umwami, nkuko byari bisanzwe biri mu mateka yuko umwana mukuru aba ari wakurikira ashira ikirenge mu cyase cyo kuba umwami. Hanyuma rero kubera ko umwami yari yaravuze yuko Ntajoga ari wazoba umwami, naho byahereye yuko habaho intambara hagati y'abavukana. Uwo bita Rwasha na Birori bagwanya Ndivyariye n'abari bari kumwe, barabatsinda mbere baranahunga bavaho bari basanzwe baba, abenshi bakomoka ko bari muri Tanzania y'uno munsi, ariko hari mu Burundi. Naho rero Mwezi Gisabo yagiye kubaho, ariko ivyo byose byakorwa n'umwamikazi, niwe yari abiri imbere. Hanyuma rero Rwasha nawe aharanira iragi rya se Ntare Rugamba, ashigikira icyo se cyangwa umwami w'u Burundi yavuze, yasize avumereye, yemera ko wanirira Gisabo kugira ngo Gisabo abo umwami w'u Burundi nkuko Ntare Rugamba yavuze. Nuko rero Mwezi Gisabo yaje, ingoma ya Mwezi Gisabo yahinduye izina ryavuye kure, mwumviso ryavuye kuri Karemera ryo kwitwa Ntare. Hanyuma bica bishikaho bahindura akagira Mwezi. Ibyo rero byatangwe kuzana kaga. Burya nta butegetsi bubaho ata mateka yabwo yavuzwe n'Imana, nubwo bavyita abapfumu abazungu. Nagenda babwire rero yuko ibyo byashikiye Mwezi Gisabo gushika aho bagwanye n'Abadage bamaze kuza, za modoka ziraza baca mu barabara ku nguvu, zitangura kuza amatelefone, batanga kuvugana ku matelegrame, bavugana bya bisigo bavuga abapfumu. Hanyuma rero habaho kugwana kwaba nkuko yavuze, haba kugwana hagati y'Abadage n'Abarundi. Abadage bakoresha inkoho, Abarundi bakoresha imyampi n'imiheto n'amacumu, kandi baragwanye imyaka 7 yose bahanganye n'Abadage. Rero ubundi aya masezerano ya Kiganda twariko turavuga, yari karanavuga aya masezerano n'amasezerano y'agahotoro, kubera ko Ubudage ntibwadukolonije na gatoya, bwadufashe ku nguvu guhera mu 1903. Inyuma y'ayo masezerano, kubera ko umwami yemeye guhesha kugira ngo ntamare Abarundi biwe yarabakunda, yanka ko babamara, bakabamarira ku icumu, bakamarira ku muheto bakoresheje ayo masasu. Rero bivuze yuko Ubudage ntibwakolonije Burundi, ahubwo Ubudage bwahohoteye Abarundi, bubafata ku nguvu, bubakorera ibintu bitari byo kubaka ubwigenge cyangwa karangamutima k'igihugu, ubumuntu n'ubutwari bwabo. Babaka icyo bari bubakiye ko, babaka bwa bushinga ntahe, batanga babaka kwigenga. Kuko nk'ibi yavuze bya Muyaga na Giheta na Bujumbura, aho bashize amasengero, aha niho abasokuru bacu tutagomba kwibagirana gatoya, cyane cyane babatare banse kwemera umuzo w'abazungu bazanye iyobokamana ry'ikinyoma, nkuko abantu benshi bamaze kubimenya. Barabankira yuko yensara nkaho mu Muyaga mu Cankuzo baturiye insengero inshuro 3 zose ntihenze, baziturira
hanyuma bivamo ko bica abaganwa batanu babaziza yuko batemeye kubatizwa batabumva bari kubatera abantu kugumuka nukuvuga nivyo mbwira abantu ko iyi Mana yazanywe n'aba bakoroni bera bita abaperebra iyi Mana siyo ni Imana itariyo ni Imana atari rurema kuko nta Mana bari kuzana mu bantu ngo babumvishe babanze kubica twebwe tugiye kubigisha Imana nyamana tuzobica tuzoyibabwira tuzongere dusenge kandi bazoyumva numva muri make kugira ndamwunganire araho nogeza mvuga ko amasezerano ya Kiganda yabaye amasezerano y'agahoto kandi abadage ni badukolonije ku nguvu inyuma y'amasezerano y'ahandi twari ko turahatana tugwana muri make nivyo yego nta muntu n'umwe ukoloniza ubishaka agukoloniza ku nguvu nyine ariko ofisi ikibazo nagomba kubabaza uravye ingene abasirikare bagwanira umwami bagwanye rugabo bagwanisha imiheto n'amacumu bakagwana n'abantu bafise ingoho zicira umucano hanyuma bakamara iyo myaka yose bagwana isomo abantu bokura muri iyo ngwano yabo basirikare b'umwami niyihe izo nguvu bazikura kuki zava hehe zatuma bashobora kumara umwanya nk'uwo wose bagwana n'abantu bafise ibigwanisho ubwa mbere reka dushime ko abarundi bari intwari kandi n'ubu baracari intwari nico gituma bakunda kuvuga ati Burundi bugona muri mazi murashobora kwibaza ko atari intwari ko umunsi bavyutse niho umenya ko ari intwari ubundi ikintu ca mbere catumye bagwana bagashika kuri izo ntsinzi zose canke gushobora guhangana n'abantu mu buryo butumvikana abantu bafite igwanisho biteye n'ubwoba uwo mutima uva ubwa mbere mu butwari kuko bari basanzwe bamwe ari intore abandi ari abahigi hanyuma ibikomeye byose bakabikora mu bumwe nta macakubiri yariho mu gihugu cy'u Burundi barumva ko igihugu cy'u Burundi kirengeye byose nico gituma ubona ko no mu rurimbo rwahayagiza Burundi bavuga ati gisabo hangama wakera bavuga ko Burundi butigeze bugwa mu isanganya hanyuma uru rurimbo rushasha kwanditswe na ba Yohani Batista Ntawukaja na Patiri Mariko Barenda yabo bakabishira no mu muziki baravuga ati tugutuye amaboko umutima n'ubuzima igihugu bumva ko bateza kugira byose iyo ushobora kugira amaboko umutima n'ubuzima nta kintu kiba gisigaye ubutwari rero naho buhagaze naho bwavuye nta wonja kurondera ngo ni 4 2 ni 3 5 ni bumwe nako gatima nama gatima kukumva ko uteza kucubahiriza hama mu bumwe bw'abarundi nta macakubiri ico gihe yariho na ubumwe rero bwaratumye bafatana mu nda bamwe bose bakerekana ubutwari bwabo kandi kuva kubaha abaganwa b'ico gihe nibo bafatwa nk'intwazangabo nibo barabagabisha b'ingabo z'umwami abaremesha urugamba nabo bakaba abatimbo b'ingoma bagakoresha mbere umurisho wo kuremesha urugamba kugira ngo bwa mbere ko ntari urugamba bagura igihugu kuri mwezi bitabo naho bagerageza kugira ngo igihugu nikibogerwe n'abakabantara n'ibyibisigo bumva byari byavuze ariko gatoyi sinzi ko abo barigishije kahise bo batabyigishije neza ndivyariye iwe yagomba gusubirira mu kibanza ca ntari rugamba ahubwo yari witwa twarereye ingoma abanyamabanga bavuga ko yavukanye imbuto ariko mwezi ariwe bijoga atari yaravukanye imbuto hanyuma ubu twarereye ingoma bahavuye imbere bamwicira inkondo nico gituma hakunda kuvuga ibintu ngo biracitse nk'ivy'inkondo hama twarereye ingoma umwana umwe yoba yarasize yitwa Mbanza Mugabo ari mu bantu bakunda kumviriza inanga z'ikirundi bavuga ati Mbanza Mugabo mwananje yuba wiraba ingondo bavuga ukuntu nyina wa Mbanza Mugabo yanka ko bumva ko hari umwana watwarereye ingoma yoba yasigaye akamunyegeza ahantu yamwimbeye bakanogo bakazakora mu buki akozamwo urutoke amuha akonka kugira ngo ntibabone ko hari umwana ari hafi bamufutse impuzu hasi mu nyuma rero bariko baravuga ukuntu vyagenze ngene bamunyegere n'ituma bavuga ati Mbanza Mugabo mwananje yuba wiraba ingondo Imana itabiguhaye urugo rutagira umugabo nta kitarukengera n'ibintu bavuga ukuntu inka zabo zahavuye zinyagwa abo kwa Mbanza Mugabo nabo bandi bandivyaye baca bagenda mu bugufi ubuha n'ubuyongwe byahavuye byegukira igihugu ca Tanzania uyu munsi ariko bwari Burundi
ngira ngo twogeza ngaho murakoze numva ko ubutwari abarundi babwamanye nico gituma wumva hariho ikirundi nerekana ubutwari bw'abarundi haraho usanga bita mwigwaniro haraho usanga bita ibuhinyuza haraho usanga bita ibutihinda hariho n'amazina bambasha miheto bambanza mihigo ivyo zose ni ibintu vyerekana ubutwari bw'abarundi bankera bahizi rukera bahizi ivyo ni ibintu vyerekana ubutwari ni ibintu vyerekana ahantu bahukunda kuba hari intore zirasa imyambi neza zumva ko zikwiye kuba abahizi zumva ko zikwiye gushika ku butware n'ubutore vy'igihugu vyashobora kuzanamwo ubwo butwari bwatumye bagwana iyo myaka yose n'abo badage rero ubu munsi ivyo batwaye twovuga inka 424 mu bisanzwe abadage bo barazi ubwenge hajya baramaze kubitanga ko indishi naho tuba tutabibashije urabona ko bamaze kubona ko abantu bazoha bacu ubwenge bakabibaza baciye bashinga ibintu bya GTZ hamica yitwa GZ ugasanga birafasha mu gihugu ibintu bitari bike kandi biboneka hajya mu nyuma mwatangura kugira ngo mugire mu byinshi tuzyo batwaye gushaka ngwete tubwire GZ kuva ryari yakoreye ngaha mu Burundi bimaze gukora ko bingana mukure mu inka zopfa mu ngine zingana uzosanga rero barabikoze babikorana ubwenge babikora babizi hajya bari wa unda takabigira kabizi kagimboka kandi murakoze tubitega amaso apotre ubumwe bw'ingabo z'umwami nibwo bwazihaye ingufu zidasanzwe zigashobora guhangana n'abafise ibigwanisho bicira umuriro imyaka nk'iyo yose uyu munsi biteze uyu munsi biragoye impamvu ku gihe c'abami ingabo z'ubwami zagwana uravye hari zitirwa n'amazina bivanye n'abazikoresha n'akamaro zimaze mbere ugiye kuraba nko ku gihe ca Mwezi Gisabo ingabo zari zikomeza mbere twokwitiranya n'ingabo zirinda nk'umukuru w'igihugu zishobora kuba zifise ubuhinga no kurwana kurusha izindi zari ingabo za Mwezi Gisabo ingabo za kabiri zari zikomeye bivugwa ko zari ingabo za Rwasha hanyuma abandi bakamugwa mu ntege rero igituma bagwana bagatsinda yakivuze ariko urumva icyambere mu ijambo rimwe rigororotse nuko basenyera ku mugozi umwe nta byamoko byabatandukanya bose bitwa Barundi ikintu gigomba guhungabanya umwami canke uburundi ico gihe bakigwaniriza hamwe nk'umuntu umwe afite iciyumviro kimwe cyo gutsinda urwo rugamba rero byagiye guhinduka ryari tuba turajamwo uyu munsi tubona byahindutse ko mu gihe cy'ubukoroni cyane cyane ubukoroni bw'ububirigi bwatangwe gutandukanya abarundi babashira mu by'amoko barabikomeza nubwo n'abadage bari barabitanguye ariko mu kubashira mu mashure ngo niterambere batangura rero kubatandukanya gutyo ku buryo abarundi baciye babona umengo ntibangana kandi bari bamwe kandi bangana bose rimwe umwansi bamugwaniriza hamwe kandi bakamutsinda ugiye kuraba ari nka Professeur Gahama yarabyanditse ko hari n'abatari bake bavyanditse ko natwe turavyerekana turabigaruka ko mu gitabo twanditse ariko uravye nko mu 1929 barungika abantu kwiga muri Asirida abazungu b'ababirigi barungitse abatari 41 barungika bezi 35 barungika abo bita abatutsi 30 barungika abahutu 27 ucyuraba umwaka wundi basuye kurungika y'abantu mu 1933 barungitse abatare 16 abezi 20 abatutsi 7 n'abahutu 3 baca baragabanya noneho bayicumurya mu mwaka w'1937 barungikayo abatare 15 abezi 20 abatutsi 8 n'umuhutu 1 urumva ko baduza doze bakerekana ingene abarundi batangana mu ntango berekanye ko abatare bakomeye kurusha abezi hacakurikira abezi n'abatutsi n'abahutu mu nyuma berekana rero yuko abataratacu bamaze hakomeye abezi cyane gusumba noneho abatutsi baragabanya bagira umuhutu umwe era bakamara amazaho kabereye mu 1945 barungitse abatari 8 abezi 17 abatutsi 10 nta muntu n'umwe yagiye aho rero bari kubaduza nyene ubwanko bwo gucanishamo abarundi babone yuko bamwe basigaye inyuma abo bitwa abahutu bari abahutu bandi
bari abahutu kuko batafise inka 10 bari abahutu kuko bagize izuru rinini bakagira imitwe minini bakaba bagufi murazi ko ababirigi babapiye ngaho aho uzosanga no munsi abajenosideri canke abicanyi batwara igihugu bafatira bakavuga ngo abatutsi barabarenganije ngo ntibagiye mu ishure ntibagize none ko iki gihe bitwa ko hatwara ubwami nibo baruka abantu mu mashuri byakorwa n'abazungu byakorwa n'ababirigi nibaza ko ari bya bindi impene ikanurira amaso uyifashe ibura gukanurira amaso ufise imbuga itagira y'ikizose nta murundi yarenganije uwundi muri bya kahise bivugwa nabo baba ku butegetsi cyangwa bakibaja ku butegetsi aha rero ndavuga iki uno munsi igisirikare cy'uyu munsi mu kurwanya umwasi urumva ni hahandi bihera hahandi bavuga ko ntibagenda kurwanya umwasi bagenda kurwanya ubwoko kuko bamaze gufata mu gihugu bashiraho iby'ubwoko ububiri no mu bwizo shingiro na kamaramaza ijya ni rasizme byariho nyabwoko biga abantu batimbe babivuge kuko tutabivuze bazumara abantu aha rero sinokubesha uyu munsi nta gisoda kiba kihari gisenyera ku mugozi umwe cyangwa igihuje umutima bamwe bose bagwanira inyungu z'ababazanye nk'ubuho nk'igisoda cyo Burundi mwibuke yuko bazanye abantu bavuye mu ishamba kuvanga n'abandi abo bari bavuye kugwana ntibagwanira ikiza cyo kugira ngo igihugu gitere imbere bagwanira ubwoko bw'abahutu kugira ngo nabwo ngo bwararenganije bwaranizwe kugira ngo bubeho neza ariko ibyo bagwanije nibyo no munsi bakora bagwanije umugambo umwe uyu munsi ni CNDD-FDD nta numwe abigobewe yuko atawundi mugambo bagwanije abo ubwoko bw'abatutsi kugira ngo biri ku butegetsi nibyo uyu munsi nabo ni bari ku butegetsi kuko umututsi waza gushiramwo nk'ishurwe likayanganira abantu mu maso ngo bamwerekane ivyo navyo n'aya ma republika yandi yatanguye navyo barabishiraho bagashiraho umuti ariko uwo mututsi ari muri leta uyu munsi ntafise ico kuvuga naho rero ubona hageze ko iyo umusirikare arenganijwe dufate nk'abasirikare barungikwa kugwanira ibitari by'uyu munsi nko muri Kongo n'akarorero babatwara ku nyungu z'umugambwe n'umukuru w'igihugu ntibazitwara ku nyungu z'igihugu kuko umusirikare agenda kugwana ari uko inama nshinga amateka yavyemeje ko bagenda ariko abagiye muri Kongo nta numwe yagiye niyo mpamvu leta yihakana abafashwe ko atabizi abapfa bakagwayo bakabahamba bakabata mu masashe bakaribwa n'ibisi bagasangukira mu mashamba ya Kongo abo imiryango yabo ntiganduka ntifise no kubaza abavuyeyo bacitse kwicumu baremvye uyu munsi batanga kwacira imanza zo guherayo yaba hari hugo gupfa baragwemeje nkuko Gerard Dabirabe yavuze baca babamanika kuri pando bakabarasa hari kijyo byose biri kubiraba abantu babona nibavuge nibaza rero yuko ugereranije iby'ingabo za kera n'ingabo z'uyu munsi nta nico bipana pe nta hantu bifite bihurira oya nta hari kuko uyu munsi bahagarara bose mu ikambi cyangwa ku rugamba barabana yingwe batinyana nta wuba kuvuga aravuga ati nindavuga bakabyumva bakabimenya bakabivuga baca banyica nubwo bwoba bubatsemo rero CNDD-FDD yaje gusambura igisirikare mu ijambo ryiza rimwe kandi yarabishitseko kandi umugambi wa CNDD-FDD uyu no mugambi w'abakoroni kuko babitangiye kuva kera kugira ngo basambure igisirikare cyo Burundi kugira ngo babashe konona igihugu kibe uko abakoroni byabananye kugenda bakirangije babishobore baciye bakoresha rero abo bo bari ku butegetsi kugira ngo bashobore gushika umugambi wabo utogaruka umugambi rero ibintu byogenda neza nkuko bivuze uyu munsi mu bihugu bimwe bimwe byaciyemo intambara zijanye n'amacakubiri zijanye n'ivyo by'amoko ivyo bihugu bizoronka amahoro bironse Sebarundi canke witirirwa igihugu atitirirwa ubwoko canke umugambwe aho honyine hashobora kuboneka amahoro muri ico gihugu kuko mu Burundi witwa Sebarundi ubu ntari Sebarundi ari Sebahutu naho nyine se Sebahutu ni sebicanye kuko abahutu nabo baragowe barahunga baricwa nk'abandi bose ni kuvuga rero nk'ubu mu Burundi habonetse umuntu akunda igihugu n'abanyagihugu akaba ari Sebarundi aharanira inyungu n'umutekano n'iterambere by'igihugu ico gihe hoboneka amahoro kuko iyo migango kiba iri ku ruhande igakora ibyayo bagahiganirwa gutwara leta kuja muri leta mugabo hakaba hari umuntu aja hagati akamira kandi afise ububasha bwo gufata ingingo zo guhagarika ibintu byose bitagenda neza bikagenda neza urumva rero nk'ibihugu bimwe byo muri Afrika
bifise abami bigifise abami bibayeho neza biri mu iterambere nka Maroc uraba nka Maroc nk'ibihugu bitakoronijwe nubwo uyu munsi ubona bakibandanya kubinjiramo bakateranya abanyagihugu nka Ethiopia urabona nabo barateye imbere ariko iwacu uyu munsi umugambi uyu ntiwemera n'umugambi uyu no kuryana bapfa ibibanza bapfa yinda abo bose bafise bakoresha muri babandi badukoroniza kera ubadukoroniriza muri bene wacu rero nukuvuga ko nk'Uburundi nk'akarorero burakwiye kubona Sebarundi niyo mpamvu tuvuga tuti hobaho Sebarundi mu gihugu hanyuma leta irongowe n'umushikiranganji cyangwa umushikirangoma wa mbere ikabaho igatwarira abanyagihugu bose hanyuma bakoze ibyo abarundi batashaka kandi batifuza bagahagarika bagasubirizwa abandi kuko Burundi igihugu ntigikwiye gutwarwa n'ivyiyumviro by'umugambwe oya twebwe tuvuga tuti ivyiyumviro by'umugambwe ni by'umugambwe kuko umugambwe ntubaho ni nk'umuyaga kuko uno munsi uraburiho ejo ugasanga utakiriho warazimanganye ariko igihugu kihoraho kizokwamaho ugisangaho ukagisigaho ukagisigira abandi igihugu rero cyakagombye kuba gifise programu y'igihugu y'ingene kigomba gutwarwa yaho kiva naho kija n'ikiringo kanaka kizoba kiko kiratera imbere gutyo ivyo bintu iyo leta ikaba rikora ikurikiza hama Sebarundi akaraba ko bariko babikora uko abarundi bavyifuza abonye batariko babikora uko bavyifuza akabahagarika leta akayihindura igashiraho iyindi hanyuma bakaja uno munsi kuko igituma ndababwira gutyo nimba papa atwara isi yose agatogwa ku mwanya barindira agapfa bakamusubiriza uyundi kubera iki twebwe tutogira Sebarundi nkuko abamudutesheje nabo bamufise tukagira Sebarundi adatogwa rimwe gusa atowe rimwe bakamwemeza akaba umwami akabazi uzomukurikira nyine bazogenda basimburana kugeza kure kujya kwa papa ariko Barundi bakaruhuka ubwicanyi bw'amoko ubwicanyi by'amacakubiri tukabisezerera niko tuzobatsinda rega icyo abakoroni batwatse ingoma batwatse ubwami busenyera ku mugozi umwe butunganya igihugu butunganya abanyagihugu bagakundana bakabumwe hanyuma rero byanabagoye kurwana n'ababirigi byarabagoye ababirigi bagwanye na Ruvyiro imyaka 2 yose Prince Ruvyiro na son frère Mushirasoni n'abandi Prince bico gihe bagwanye imyaka 2 banka yuko Burundi babwomeka kuri Kongo kuko bavuga bati Rwanda Burundi nituvyemera kubera yuko Rwanda rufise umwami Uburundi bufise umwami burigenga ishobora biharaniye barabigwanira naho bavuga abo bantu muri Iswari nta hantu babavuga sinzi ko bize Iswari badashaka kubimenya ariko nkavuga yuko igihe abarundi bobona ko bikwiye ko bava muri ibi bintu bitari byo kuryanisha abarundi by'imigambwe by'intara tukabisezerera hanyuma tugashiraho umurongozi yitwa Sebarundi atunganiza abarundi bose ndababwiye ko igihugu kizotera imbere ku buryo budasubirwamo ariko navyo nyene ivyo ngenda babwiye ikintu ibi bintu umupfumu canke Kamenyi k'umwami Mwezi Gisabo imbere yuko atanga mu 1908 Kamenyi biwe barabahata umwami kazi bahamagaye baramuga ati mwami ntugikira arajana bati kandi ubwami bw'u Burundi bugiye gukugwa ho n'abatutsi kandi inyuma yaho nabo batware nabi bazokugwaho n'abahutu kandi abo bahutu bazotwara igihe gito ariko bazogumuhapfa abantu benshi mu gihugu atari ko umwami w'u Burundi hazoza yindi ngoma hazomara imyaka 100 ata muntu yicwa n'inkota urumva uyo muntu rero ntawe tuzi turamurindiriye abamuzi baramuvuga mugabo twebwe ntawe tuzi ariko uwagomba kuza ibyo rero baba babonye abo bakamenye si ntibayivuye kwa shitani bibayivuye ku Mana kuko Imana y'abirabure Imana y'abarundi Imana y'abanyafrika yaravuga iciye mu bantu bakamenye kandi ibyo bavuze bikaba none uko bavuze siko byakurikiranye Micombero ntiyakuye ubwami Micombero agakugwa n'abagaza nkagenda ejo bundi Frodebo ikabakubita hasi bakagenda
ingoma yabo ikabiravuyeho none ubu ntibariko barazungazungana abo bitwa ngo n'abahutu n'ahatari bo kuko barababeshera n'umugwi tutazi ugomba gushitsa Imana yavuze iciye muri bakamenye mu 1998 rero ibi naho bogwana ingwana imeze gute naho bogira bakagira imizunguruko bagateka umutwe ugasha bagateka amabuye y'isare agasha agahobahoba ntibihindura icimana yavuze cyangwa yagenye kugira ngo itabara abarundi se barundi azoza mu Burundi bavyemera bavyanka azoza ingena azoza ntabyo tuzi kandi dukeneye kubimenya ariko tuzosanga igitondo kimwe ahari ari se barundi kandi ico gihe umurundi wese azogira ati ashi ivyo Rwagasore aharanira ko igihugu cikukira kigira ubwigenge ico gihe rero bizoba bishitse kubera yuko hazohabonetse umuntu akunda abanyagihugu n'igihugu adakunda abantu ko bafite ico bapana aho rero niho tuzoheza tukabona ingabo z'u Burundi zisubizwa agateka kuko uyu munsi nta ingabo z'u Burundi nta gateka zifise nibaza ko tuzobigaruka ko mu kiganiro cyihariye cy'igisirikare gishobora kuzoba muri iyi binyene murakoze murakoze ku ntererano zanyu muri iki kiganiro duse n'abakirangiza Bonfils wavuze uti Burundi buragona buri maso muti rero turashobora kugarukana ingabo zitarimo amacakubiri nkayo tubona no munsi nka zimwe zari ku mwami apa ingabo zitagira amacakubiri zirashobora kuboneka uyu munsi ivyirwa birigishwa biri mu bwizwa shingiro biri mu masezerano ya Arusha nubwo hoba hari agahengwe byatanze ni hahandi ushobora gukanyira inkambi ahategereye uruguma canke atari uruguma ukumva umenga watoye imitende ariko ingwara itakitse urumva harakenewe ko tuvura uruguma koko hanyuma uruguma rw'amacakubiri abarundi bafise rugakira hanyuma tukubaka ubumwe izo ngabo ico gihe zizobaho kandi zizobaho zikora zikononokewe zisubire kwihiteka haba mu Burundi no mu makungu zubaha amategeko zubaha agateka kazina muntu atari intwara makebano ariko ari intwara mireto koko murakoze uremezana na apotre yuko wogarukana umwami mu Burundi igihugu cotekana sinovuga ko ijana kwijana ko hoza umwami ariko harakwiye uburongozi canke ubutegetsi mu Burundi busubiza ibintu mu buryo budafatiye ku macakubiri hanyuma kandi bakaronka umwanya wo gukora atari ibi bintu bya François Mitterrand rapport byo kuvuga mu myaka 5 mu myaka 6 mu myaka 2 mu myaka 3 usanga abantu umwanya wose aho gutwara igihugu biyumvira kazoza k'imiryango no gwaruka ruzokurikira ashikiye igihugu kugitwara no munsi bagatangura kwiyumvira mu myaka 5 amatora ingena zo yatsinda yiyumvira no kuyiba canke ingena zoja guha ibiturire canke gushinga umugwi uzohavuye mwibira wa Kazise nabanda yicariye agomba kuteranya abarundi yaciye muri ya bya sebere n'ibindi ivyo ntacu biba bimaze iyo umuntu afise ubutegetsi atazi ko ari ubwiwe ni kwa kundi bahora bavuga ati biroroshe kweba ingoma ariko kuronka aho yivugiriza navyo bikaba bigoye urumva rero turakeneye uburongozi butari ubwivye ingoma turakeneye uburongozi bwanye n'ingoma atari ubw'abasuma b'ingoma niko ndavyumva hama abo mwami abo mu president aronka umwanya wo kwiyumvirira igihugu no kugiteza imbere hanyuma abanyagihugu tuzomuyoboka tuzomuvumerera abe atasesa amaraso abe adasahura itunga ry'igihugu abe yumva ko igihugu ari umurima w'isangi twahawe n'Imana kandi utegerezwa kutubera impetso twese abarundi bose bitwa abarundi bitwa abanyagihugu canke bitwa bene gihugu atagufata uvangura bamwe ngo uri kurahinyika ubita n'abene gihugu abandi nabo ngo n'abanyagihugu abandi ubita ngo n'abarundi abandi nabo bita ngo n'inshuti z'u Burundi izo mvugo z'amacakubiri zaturambiye kera uribuka ko hageze no kuvuga abantu bateshejwe izabo kandi baziteshejwe wasanga hari abarongozi canke batwaye Burundi bagera ahantu bakavuga imvugo mbi bavuga ngo nabataye izabo ukamenga babitaye babishaka murakoze benshi bavuga yuko kandi nukuri yuko gwaruka ariko kazoza ku gihugu cyari cyo cyose uyu munsi
impanuro tworangiriza ko duhugwaruka tugereranije n'izi ngabo z'umwami zagwana n'abantu bakomeye cyane zikaba twumva ko zabatsinze mugabo zarerekanye ubutware budasanzwe. Ugwaruka mworuhanura iki uyu munsi bw'Uburundi mufatiye kuri izo ngabo z'umwami ibyo zakoze bidasanzwe? Ubwa mbere twababwira ko bo kwihagarara ko bakamenya ko ari bo Burundi bw'ejo kandi bashobora no ku Burundi bw'uno munsi ntibabe ubw'ejo gusa ko bagumya ubw'ejo gusa bo havaguma biyumvira ngo nejo hazoza uno munsi ukamenga ntibarimwo. Bamenye ko ari bo Burundi bw'uno munsi kandi ari bo Burundi bw'ejo. Birinde basesa nkuyoze, birinde abanyepolitike canke abiyita abanyepolitike atari nabo abo je nkunda kwita les agitateurs propagandistes canke sinzi ukuntu nobita babesha abantu ngo bari muri politike atari politike ahubwo ariko bagomba kubata mu kaga, bagomba kubata mu nzira canke mu gisuma nyenzi batazokwigira bikuramwo. Hanyuma bamane umutima wo kwiyumvira ibyabo no kurondera ibyabo bibatunga kugira ngo igihe cyose ahogira umuza kubarondera baya ngo ndaguye ikiyeri ntace yiruka ngo habonetse ikiyeri canke iki, yumve ko afise agaciro, yihe agaciro, yihe iteka rimubereye, hanyuma igihugu azoheza naco agiteka naco kizomuheza kirimuhe kimbere kimwambike iteka rirengeye uko yavyibaza. Nk'uko yavuze bakamenye canke Imana zizoheza nazo Imana nayo izoheza ibone ko abo bantu babereye kuja mu gihugu kandi bashobora kugishira ku murongo mwiza. Kumbure muri ubwo gwaruka nyene itoremwo wa murongozi ashobora kuba kizigenza canke akamwami akikuzwe n'abaganwa n'abagabo atari baniryo atari bacumita birakwiye. Apotre impanuro rwaruka guno munsi gwigishwa ibidatomoye gwigishwa by'imigambwe urura kwigishwa cy'igihugu. Ni bimwe nako ndavuga ibi bintu by'imigambwe nkuko yaravuze byaba Mitterrand kuva bazanye ibyo bita demokrasi, bazana demokrasi y'Uburayi. Demokrasi nkuko abarundi bayumva kandi bayifuza niyikwiye gutwara, niyikwiye kwigishwa ugwaruka mu Burundi. Ntidukwiye kwigishwa demokrasi y'abanyaburaya kuko iburaya uyu munsi nta muntu ashobora kurara ubusa kuko barabaha abadafise akazi cyangwa bageze mu za bukuru barabagaburira bakabagenera amafaranga yo abatunga ku kwezi. Ariko uyu munsi wacu muri ibihugu byacu bya Afrika cyangwa mu Burundi iyo umuntu ageze mu za bukuru atabyaye adafise umwana ateye imbere nta kindi kibara zinga amagapfa. Iyo umuntu akeneye ubuvuzi mu bihugu byacu arapfa ntabwo aronka, niyaronse uwo muganga ntaronka amahera kugura umuti. Iburaya ahazanye demokrasi suko bimeze, uragwara ukaja kwa muganga kugarama bakavura kugeza ukize kugira ngo upfe ewe biba bikomeye. Niyo mpamvu banaramba rero urugwaruka nkuko yarabivuze ugwaruka n'uguye munsi nejo igihugu ni cyabo. Birababaje kuba uyu munsi iyi migambwe canke aba bantu babitwa ko batwara igihugu bambabarire ndabivuge mu mazina yabyo bubahuka bagafata abana ugwaruka bakirwa bariruka inyuma yabo barangiza kwitwa ngo baratoye mu matora baratsinze uya guverinoma ya leta bashinze ukaburamo mu ministre aserukira ugwaruka mu bashinga amateka ukaburamo abajene baserukira abajene. Nimba abashinga amateka ari ijana ni gute huburamwo ugwaruka niburi 40 cyangwa 50 baza guserukira ugwaruka rugenzi rwabo? Kubera ko aba bantu babatwara ari abakuru b'ibihugu canke mu nama nshinga amateka usanga arabatama n'abakecuru babazanye kubera inyungu kanaka babafisemo. Ugasanga rero abo bantu bose bamwe bakingira inyungu zabo abandi bakingiranira hagati yabo bakingira ibibaba, aho no musanga inama nshinga amateka idashobora kuduza urutoki ngo ivuga iti yewe perezida iburi kurakora nibiki, mbega abasoda bagiye muri Kongo kubera iki? Nta numwe abibaza kubera iki, nabo umugambwe. Urumva rero ico si igihugu. Nukuvuga ko ugwaruka rukwego kubona ko ruhendwa n'aba bantu bitwa ko abanyapolitike atari bo nkuko yavuze Bonfils, hama bakabwira bati ntidushaka kubaje inyuma ahubwo turabakura ku neza cyangwa ku nguvu bakabakuraho kuko nacu bamaze. Twebwe tuvuga tuti igihe igihugu kizoba cyamaze kuba igihugu neza ugwaruka rugomba guserukirwa mu bisata byose by'igihugu, hanyuma kuko nibo bene igihugu. Icyo gihe amategeko ushinze yatariyo yonone igihugu ugwaruka nuzokwemerera bazoca bavuga bati oya yagutwikira igihugu kuko wugiye kugendera kurasaza.
icya kabiri murabona mwese ko mu Burundi uyu munsi abitwa ngo barayoboye igihugu n'amafaranga yabo ntibayabika mu mabanki bayabika he mu kuzimu mu mazu yabo mu makofre foro baraguze bashira mu nzu mu gihugu mu kiga cya leta kiragaragara umukuru w'igihugu mwaramwumvise avuga yuko amafaranga yakoreshejwe muri iyi myaka ine avuga miliyaridi n'amajana 4 by'amadolari ko muri banki hataciyemo amamiliyoni amajana 6 bivuze ko amamiliyoni arenga amajana 8 yose acahe mu kinywabi bivuze aca isoko imwe y'abambuzi bita marashenwari igihugu nk'icyo hidafise abarongozi baba ngo bashizeho n'abanyagihugu icyo si igihugu no kuvuga ngo abo se abarongozi kuko igihugu twazogisigaho nyene igihugu n'izina kandi n'abakigizi abo bazobasigaho banka babesha bazobasiga ngaho ugwaruka rukwiye kubona rukababanura n'umutima w'abanyapolitiki aba bakuze babesha ahubwo bakabona ko bakwiye kugira iyindi mbono shasha yo guharanira agateka kabo n'iterambere ryabo n'igihugu muri rusange hanyuma ubutegetsi bukavaho bumaze kuvaho hakubakwa igihugu gifise se barundi arabira abarundi bose kuko nk'ubu nka demokrasi ibi bya demokrasi bavuga yagute none muri katolika nta demokrasi hari murigira mubona batabisanya neza abasenyeri murigira mwumva bashwanye kubera birafise urutonde n'ubundi nuko byogenda mu gihugu kubera ko mu gihugu ibi by'amamanda ugira imyaka 4 ugira 5 ugira 7 ibyo bihugu by'ibura navuze uko bitunganije za Amerika n'ahandi ariko ibihugu byacu bya Afrika mu mwaka wa mbere uburi kugaruza amahera wakoresheje mu kwiyamamaza n'umwaka wa kabiri mu myaka ya gatatu n'iya kane uburi urondera ingene upanga amatora kugira ngo uzotsinde ugume ku butegetsi cyangwa umugambwe wagume ku butegetsi nuvuga ntuzigera uronka umwanya wo gukorera abanyagihugu cyangwa bene igihugu nkuko bamwe babivuga aho rero niho tuvuga tuti ibi bikwiye guhindura hakaba programme y'igihugu igatorwa n'abanyagihugu hanyuma se barundi yatowe n'abanyagihugu agatunganya izo programme akarako zigenda neza gwagwaruka rukaronka ico akazi rukaronka agateka mu gihugu bakagira ijambo aho kwama bakinagira inyuma babaha ibihumbi 2-3-5 ngo genda munywe babaroga baja kunyura urumogi cyangwa bakanywa inzoga ahubwo bakabigisha cyangwa bakaronka ingene bikoreramwo bakaronka nabo ingene babaho naho rero je mvuga nti ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo kandi uburundi buzokizwa no gwaruka ntiruzokizwa nabo batama baturongora kutwereka inzira twocamwo kugira ntituzimire ariko tubashize imbere cyane nabo bagaca batwibagira ico gihe murumva ingene bica bigenda nibi biri kubiraba uyu munsi abatama bafise akamaro batubwira ibyo babonye kera bakatubwira ibi n'ibyiza nazo tugahitamwo inzira nziza dukwiye gucamwo baducishijemo mbi tukayanga nuko rero je nuko ndabibona ngo mbwire gito canje gito cundi yumvireho nibaza yuko gwaruka gwavyumvise Apotre Bernard Ntungwa nayo mwakoze ku nterano yanyu mugira mu mwubaho ndagushimiye ndashimiye n'umutumire twari kumwe mu kiganiro n'abarundi bose bazotwumviriza cyane cyane ugwaruka ni ruzibura amatwi rubyumve ko nta muntu abakunda nta uzobahi iterambere nta uzobashikana ku byo bifuza nibo ubwabo bagomba kumva tubabwira hanyuma bagakora mu mifuko bakagurura amaboko bagakora ibituvuga ntidushobora gutwagwa n'abantu batujyana mu manga tubona dufise ubwenge ntibishoboka kandi kuko ugwaruka rw'Uburundi uyu munsi ruciye ubwenge benshi barize ku ishuri bakurayo ubumenyi ubwo bumenyi boca babukoresha ubwenge bwobwo ntibuvugwa ubwenge burerekanwa ntibuvugwa ku munwa ni nk'uko umuntu ntituzomushimira ko yavuze tuzomushimira ko yakoze uyo muntu atacakora kigaragarira abarundi bakabona ko uyo muntu afite akamaro ntacyo bari bakwiye kumuraba ko murakoze Bonfils wakoze ku nterano watanze Imana ikuzigame murakoze cyane ndashimiye nabo twasangiye ikiganiro ndashimiye n'abazogikurikirana nongera ndabakebura ndababwira nti sakwanka akuraga ibyamunaniye ariko igikuru nuko ugwaruka bomenya ko abo bantu bose bitwa abanyepolitiki bagomba kubashuhura cyangwa babajana muri ibi na biriya atatu bimaze kuba serikali nabo kuko nibagwiriye mu gwaruka rwinshi
kubona barungitswe muri Kongo abavuye mbere bakagira ibindi bibazo ntavuze ko bazogaruka ko mu kindi kiganiro hari hakwiye ko inama nshinga amateka y'u Burundi na nkenguza amateka zikorana zikabaza umukuru w'igihugu iyo yarungitse abasirikare agasigura ibyo ari karakora n'ico ariko agomba kubakoresha. murakoze batwumvirije mwese, Imana ibarinda akagaye n'agasuzuguro mugiraho muba mwubaho.